Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arasaba abarundi kuvyara abo bashobora kurera kuko igwirirana ry'abantu ryabaye umurengera hano mu gihugu cy'u Burundi. Na ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza ku bahejeje amashuri yisumbuye uno musi niho catangurwa gukora. Reka ndabaye ikaze mu kanya nido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubamenyesha. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arasaba abarundi kuvyara abo bashoboye kurera n'imiburiburi. Umurundi wese ntashoboye kurenza abana batatu. N'inkuru ya mugenzi wacu harimo Prospere niyo nkuru. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abenegihugu uhimbazwa ku igenekerezo rya 11 mu kakaro buri mwaka ushitse mu Burundi bivugwa ko abantu ari murengera. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agasaba abarundi kuvyara abana bashobora kurera. Igwirirana ry'abantu mumenye ko naryo riri mu bintu biriko biradindiza iterambere. Ntushobora kuba uri kurimira abana 8 wari kurimira abana 3 ngo heze uvuge ko wotera imbere. Utworose urumva impuzu zogurira amahera ukoresha ni menshi cyane kugura impuzu, kugura ibirato. None wumva uzotera imbere gute abana 8 bagurira impuzu, ibirato ukabagaburira aho baryama? Abarundi cyane niba bashaka ko mu mwaka wa 2040 kizoba ari igihugu umwene gihugu azoba mu nzu nziza, nuko iyo bafise abana bagereranye kugira ngo uzuvuye ko ushaka kubagaburira ukubambika nuko bazoba ari abana wowe nyene ushoboye gutunga. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba abarundi kuvyara niburi abana batarenga 3. Ntitagire urenza 3 kuko jewe nzorengana nkwiye gusiga uwo nsigarira, hanyuma uwo mwubakanye nawe nyene agira umusigarira. Abo barakwiye kuko turi benshi cyane, twaramaze kurengera. Hazaba bitegeko none ryo kushinga akarimi ntarengwa. Rizobaho turindiriye rusasuma kugira tumenye vy'ukuri abantu ingene bangana n'umuvuduko neza. Uzobarengeje ko acatangiye ko rigiwe. Je nemvira yuko rizofata ingingo urengeje ko agafatirwa ingingo. None wewe wa mwana avuke ku buntu kandi warengeje, yige ku buntu kandi warengeje. Riga turaraba neza isi wayiremereye bukwiye gucutaga amande kuko wayiremereye. Abatandukanye bavuga ko abarundi boba bageze ku miliyoni 12. Uno musi niho hatanguye ikibazo ca leta giha uburenganzira abahejeje amashuri yisumbuye kuja muri kaminuza. N'inkuru ya mugenzi wacu Benoit Ndayigwara. Ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza catanguye uno musi genekerezo rya 11 mu kakaro 2023 mu gihugu cose, aho imbonesha kure BTV yaciye ku mashuri ari mu gisagara ca Bujumbura ahatari hake cariko kirakogwa. Aho twovuga nko kw'ishuri ETS Kamenge hahuriye ibibanza bibiri vyo gukoreramwo. Izo nkiza Paceri arongoye ikibanza ca mbere avuga ko ibikorwa biriko bigenda neza. Abanyeshuri 758 nibo bariko barahakorera, muri abo harimwo abatari banditse ku ntonde. Abo ni bamwe bagaruka gusubiramwo ikibazo abo bita aba autodidacte mu rurimi rw'igifaransa. Twatanguye ikibazo gihe cy'isaha 2:30 bivanye nuko ikibanza kigoye gukoreramwo, naho twaraye tugiteguye. Mugabo abanyeshuri ari benshi cyane kuko hariho nka sare turiko turakoreramwo irimwe abanyeshuri 534 ntabwo nidasanzwe twagize, kuko twaraye tweretse ibibanza abanyeshuri bazokwicaramwo tubashiriye ku nimero. Ibibazo navyo twabishikanye hakiri kare cyane kuko igihe cy'isaha 1 byari byamaze gushika ngaho. Hakaba hakoreye abanyeshuri 758.
muri abo harimo bariko bariga bisanzwe umwaka w'ishuri uheze n'abandi bamwe baje gusubiramwo mu rurimi rw'igifaransa bavuga ko ari aba autodidacte. Abo rero barimo bose kandi twaca dusanga duciye twongera ko abo twasanga ku ntonde batanditse mugabo tukabandika tukabaha ibibaranga nk'uko babiduhaye muri komisiyo kuko bifise amategeko bikurikiza. Abo rero 158 nabariko barakora ubu turiko turavugana. Nayo Agnesi Nibogora arongoye ikibanza ca kabiri aho kuri ETS Kamenge nyene avuga ko hari hitezwe abanyeshuri bagera ku 113 muri abo ngo hariho abo basanze ku ntonde batari baramenye, abo nabo bakaba baciye bakurwa ko ku ntonde. Umunyeshuri umwe niwe yasivye, nayo ngo amashuri 4 niyo yahahuriye muri ico kibanza cyo gukoreramwo. Hakoreye abanyeshure bashika 413 nibo bari bitezwe. Muri abo 113 hariho abanyeshure batamenye mu ishure bari batategerezwa kuja ku rutonde, twasanze rero bari ku rutonde rw'abategerezwa gukora ikibazo. Abo twaciye tubakurako, mbere nabo nyene ntibari bashoboye gutonda. Ntihasivye benshi, nabonye umunyeshure umwe yashoboye gusiba. Kuri lycée Dirac Tanganyika iri muri commune Mukaza abanyeshuri bari bitezwe bagera ku 400, hakaba ngo hiyongereye ko 14 muri bamwe baza gusubiramwo ikibazo, babiri nabo bakaba basivye. Nayo amashuri yahahuriye kuhakorera agera kuri 5 nk'uko tubibwirwa na Leticia Bizimana arongoye ico kibanza aho kuri lycée Dirac Tanganyika, kandi ngo nta tugorane twibonekeje kiretse ko ikibazo catanguye gitevye gato kuko hari hakiriho utwo bariko baratunganya. Hitavye bose na bose abanyeshure 452. Muri abo twari twiteze 400. Babiri mu bari banditswe basivye, ababajejwe n'abagenzi babo bakavuga yuko bo bari hanze. Hanyuma twarose n'abandi 54 baza gusubiramwo ikibazo. Nico gituma bose hamwe hariko hakora 352 bava ku mashure lycée municipale Buyenzi, lycée Komibu Buyenzi, lycée Saint Augustin na lycée Dirac Tanganyika ya mbere na lycée Dirac Tanganyika ya kabiri, yose hamwe amashure 5. Aho mwomenya ko ico kibazo catanguye uno musi kizomara imisi 4 kikaba kizohera ku musi wa gatanu igenekerezo rya 14 z'ukwezi kw'indwi 2023. Mu gihe uno musi hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire muri Afrika, ishirahamwe Orikome rirasaba abari mu nzego z'igihugu kwerekana ubutunzi bwabo n'amatungo yabo bafise kugira ngo bakurikize ibwirizwa shingiro ivyo risaba. Kurikirana Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orikome. Itariki 11 z'ukwezi kw'indwi duhimbaza umunsi mpuzamakungu wa Afrika wahariwe kurwanya igiturire. Dufate ku gihugu cacu c'u Burundi, ca kigo mpuzamakungu citwa Transparency International kikunda gushira ku rutonde ibihugu ingene bigwanya igiturire. Mu mwaka wa 2005 Uburundi bwagirije bw'ijana 30 n'amanota 23 kwijana, ariko mu mwaka wa 2002 no kuvuga mu mwaka uheze Uburundi bugira ubw'ijana 71 ku bihugu hafi 180 byagize mu matohoza, bukaba bufise amanota 17 kwijana. Usanga akabwi gatoyi k'abantu bakeyi cyane baratunze, mu gihe umugwi w'abarundi benshi bamugajwe n'ubukene. Twosaba yuko abari mu nzego z'igihugu berekana ubutunzi bwabo. Kira noneho n'ibizwa shingiro ry'u Burundi rirabivuga. Abatwara nuko bokubahiriza ibi biyita kutabangikanya amabanga. Abatwara usanga bari mu rudandazwa. Nukuri turasavye abatwara bave mu bintu vy'urudandazwa kuzana amahinduka adasanzwe, ico twita des réformes profondes kubijanye
n'intwaro administration bazane impinduka mu bijanye n'ubutungane reforme de la justice bazane impinduka mu bijanye n'intwaro cyane cyane ukungene abatwara bashigwaho nuko bokuraho ibi bintu biyita guha amasoko abantu batabanje guhiganwa lite contre le monopole muri leta bokora ibishoboka byose icyo twita la séparation des pouvoirs gutandukanya amabanga ntidusange umengo hariho urwego rumwe rugomba guteka izindi nzego zose ni ukuvuga inama nshingamateka akazi kayo ikontorora leta kandi itora amategeko twese abantu tubone ko bariko barakontorora leta ubutungane bukora akazi kabwo ata muntu wo mu ntwara abugwiye mu matwi kuko murabizi neza ko mwaka ino gihugu cacu abantu bari mu nzego ibibazo barabikwepa nk'ubu murabona ko hamaze umwaka urenga n'igice hari ikibazo c'igitoro mugabo nta muntu wo muri leta yemera kuza ngo duhangane tucyazanye mu vyiyumviro twerekana ibibazo aho biri bahitamwo gusa kugenda kuvuga babwira abantu bakabwira abantu batabishura kuko twipfuza uburundi buteye imbere uburundi buyagwa mu makungu uburundi nk'uko mukuru yabivuze bwigaba bukigaburira kandi uburundi buteye imbere. Abunguruza abantu ku mamoto mu ntara ya Makamba barasaba leta y'u Burundi ko baronse igitoro kuko kugira bashobore kubandanya akazi kabo bibagora baja kurondera igitoro mu gihugu ca Tanzania. Ni inkuru ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwana. Bamwe mu bagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Makamba bavuga ko umwuga wabo wo kunguruza abantu tifashe neza ngo ni ku mpamvu igitoro kitaboneka neza muri iyo ntara basigura ko no muri Tanzania bagiye kugitora baca babura ivyangombwa. Amavuta ari byo bitoro iyesasi ahi wacu ntiriho irakenye cyane ga igiye ukanukwahe nta umunyagihugu w'Imakamba ari bugende kukirangura hehe muri Makamba nyene tugize ngo bogitora cova Tanzania nta byangombwa dufise kugira ngo tugire nte dushike Tanzania ho gitora ukuntu tukironka bitugoye ko rimwe na rimwe umuntu afata agatora akagaturira akajimanyovu muri Tanzania urumva iryo ni hasara riba giyongeye kurindi biratugora rero muri make biratugora bagasaba leta ko yo bagarukira abamotare hamwe n'abunguruza abantu muri rusangi bakabegereza igitoro ngaho mu ntara ya Makamba ngo kuko ari byo bisanzwe bibatungiye imiryango yabo. Twasaba nk'ubutegetsi n'ubutungane bodufasha tukaronka agatoro vyoroshe kugira ngo abiyunguruza boroherwe natwe mu mwuga wacu wa misi yose tworoherwe natwe tubeho tubesheho imiryango. Turasaba ubutegetsi bugarukire kwanza abamotari n'abashoferi imodoka ko nabo nyene ntibashiramwe amazi rabuda nk'izinkwi gizuto. Kudandaza umuziki no kumenyekanisha mu makungu bisaba ibintu byinshi harimo no kubanza kwiga aho abandi baba bageze bivugwa na David Nduwimana yanonosoye ibijanye n'umuziki akongera akaba n'umuririmbyi. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Angene Krita Irakoze. Umuziki kugira udandazwe canke umenyekane mu makungu hariho ibisabwa na cyane cyane kumenya ibigezweho eka no mu muziki wo guhimbaza Imana benshi bita gospel nawo nyene urakeneye gukorwa neza kugira usohoke bivugwa n'umwe yanonosoye ibijanye n'umuziki akongera akaba n'umuririmbyi David Nduwimana. Umuziki wo kwidandaza donc muri context ya gospel umuntu acayibaza ngo urumva ucika umuntu aje gutoza amafaranga mu gikorwa. Donc umuziki wo kwidandaza mari majambo hari en fait isi iguma itera imbere kuko uravye muri 10 ans ziheze ibintu byakoze cyangwa umuziki ugeze uyu munsi urumva ugiye ukaraba ama analyse abantu bagira mu bintu bijanye n'umuziki ukompaye umuziki w'Uburayi no muri Afrika uyu munsi ari n'indi son iri kwirasohoka bayita Afrobeat. Afrobeat ni indi son iri kwiraza iri kwiragira influence ku isi. Donc ni kuvuga nka Afrobeat ni umuziki uyu munsi ufise impact ikomeye gose urumva ni son shasha amugiye Burayi naho hari umuziki uri kuravuzwa uyu munsi son iri kwirasohoka ni son igezweho urumva iyo nayo irakunzwe urumva hama uji wacu naho
umengo ntidushaka kwiga ibintu bishasha, bidasigura ko ibintu byacu bidashobora gusohoka, ariko nta effort turiko dushira muri gushaka kwigira ku bandi bose. Siniko mvuga ngo Afrobeat niyo style igezweho dushobora gukoresha twese, ariko kuko ari indirimbo wumva son ya yindi nyene, ni kwa kundi nyene, ni bya bindi nyene, imyaka 10 iraheze n'indi 10 ikiraza wiko ukaraba numengo nta na kimwe kiriko na improvement, nta kintu gishasha kiko kirakorwa. So hageze mu byo kudandaza umuziki aho sinovyinjiramo cyane kuko byashaka gutera confuse abantu bamwe ariko icyo nshaka kuvuga ni kumenya kujana, bidasigura ko message uhindura, ariko kujana n'ibigezweho navyo nyene nibaza ko atacyaha kirimo. Donc message akuma yindi, ariko son n'uburyo bwo gukora ikintu umuntu ashobora kumva facilement, ico nico kintu kizana kigatuma umuntu ashobora no kudandaza ikintu ciwe neza. Kandi kudandaza ikintu cyawe si amafaranga gusa, ushobora kudandaza ikintu cyawe cyo kuvuga gufanga ikintu cyawe ushobora kugishira n'abakiri bato bakagutahura bagatora message yawe, kuya n'abakuze ushobora gutora message yawe. Uwo muririmbyi akavuga ko naho bakora indirimbo zo guhimbaza Imana badashira imbere kuronka uburyo canke kudandaza uwo muziki, nubwo navyo bikenerwa. Ntidukora dushaka amafaranga, ariko amafaranga nayo ni meza niya dushoboza kubikora neza, kuko nimba dushaka son ishike kure ari uburyo bukenerwa. Urumva nimba dushaka umuntu ari ibugarama atwumve, nuko tuba twagiye muri studio tukabikora neza, hama agaca vyumva muri radio, agaca ashobora kumva message turiko dutanga. Nibyo. Ivyo biruko mu gihe bamwe mu baririmbyi b'indirimbo zo guhimbaza Imana bakicaruka bavuga ko bikibagora gusohora indirimbo kubera kubura uburyo. Dusozere n'amakuru avugwa mu gisata c'inkino, tukaba tuyakesha mu gicu Jules Verne na Kimana. Umukinyi Yusufu Ndayishimiye bataziranyange yatanguye imyimenyerezo mu mugwi wa Nice inyuma y'igihe kitari gito ataboneka mu uwo mugwi ko yaragize ikibazo c'imvune, akaba yasivye inkino zigera kuri 6 izatumye ataza no mu mugwi serukira gihugu mu rukino Burundi bwari bufitaniye n'umugwi serukira gihugu wa Namibia. Yusufu Ndayishimiye akaba yaramaze gukinira mu mugwi wa Nice inkino zigera kuri 14 mu nkino za FIBA Afrika ziriko zibera mu gihugu ca Angola. Imigwi igera kuri 4 yamaze kumenyekana kwizokina mu gice ca 4 gishiri ca nyuma, nayo ni Angola, Kenya, Ethiopia ya Kongo n'igihugu ca Tunisia. Akaba arindira ibindi bihugu 4 bizobahamvya hagati ya Cameroon, Maroc, Niger, Gabon, Mozambique, u Rwanda, Cote d'Ivoire hamwe na Mali. Umugwi wa FC Barcelona watangiye gusubira mu kibuga cabo ca Camp Nou. Umugwi wa FC Barcelona ukazohora wakirira ku kibuga ca Olympique de Montjuic mu kiringo kingana n'umwaka. Isubwa mu gico kibuga rikazotwara amafaranga agera ku miliyaridi 1 n'ibice bigera kuri 45 by'amafaranga y'amanyaburaya. Ico kibuga kiba cyahora cakira abantu bagera ku 99 354 nicamara gusubirwamwo zohora cakira bagera ku 105. Yohani Rapport songa arongoye umugwi wa FC Barcelona avuga ko ico kibuga nicamara kubakwa zoba ari kibuga c'akarorero. Amakuru yacu tuyarangirize mu isoko ry'igura n'igurisha ku mukinyi Harry Kane, ko biravuga ko ashobora kwerekeza mu mugwi wa Bayern Munich, ariko ataha uwo mugwi ko atanga amafaranga agera ku miliyoni 80 z'amafaranga y'amanyaburaya. Harry Kane akaba ashobora kongereza amasezerano mu mugwi wa Tottenham kuko bariko baramusaba ko yokongereza amasezerano bakamwongereza umushahara. Sadio Mane akaba avuga ko ashobora kwerekeza mu gihugu ca Arabia Saudite nyuma y'aho umugwi wa Bayern Munich atariko aroroherwa kuko aza aricarika ku gatebe k'abasimbura. Nino kuri iyo nkuru y'icizozera no makuru yacu y'uno munsi, ariko mu nkundire mbanze ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye arasaba abarundi kuvyara abo bashoboye kurera ku kwigurirana ry'abantu byabaye umurengera hano mu gihugu cacu. Ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kubahejeje amashuri yisumbuye catanguye kuri uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimire bagenzanje bashoboye gutorokanya n'amakuru, ndabifurize kubandanya muroranirwa mu banyu no mu byanyu. Murakoze.